Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Faustin Ndikumana, umuhinga yigenga mu vy'ubutunzi, asigura ko abantu bihutira gukora urudandazwa rw'ibifungurwa nubwo haba hari ubukene. Ubwo rero kugira umwimbu ushobore kuboneka neza, hakwiye kuba politike y'ingene hoduzwa ibijanye n'ubutunzi mu Burundi, mu gihe ubukene bw'isi ndimwa, imyavu iboneka iteba, hamwe n'ihindagurika ry'ibihe biri mu bituma ibiciro ku bifungurwa vya nkenerwa bihindagurika ku masoko. Mu gihe hasigaye imisi mike ihiganwa rya Isanganiro Award ikaba, Radio Isanganiro yashizeho ubundi buryo bwo gutora indirimbo biciye ku mbuga ngurukanabumenyi za Facebook, Radio Isanganiro na Instagram Isanganiro Burundi. Kugira utore, ufyonda kuri j'aime kuri video y'umuririmbyi wifuza ko atahukana iryo higanwa. Nayo gutora bizorangirana n'umunsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 27 Ntwarante uno mwaka, ari naho hazoca hamenyekana ururirimbo rw'umwaka kuri Radio Isanganiro. Ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana, imvura ivanze n'igihuhusi n'umuyaga mwinshi yaguruye amazu atari make muri zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara ca Bujumbura. Igitigiri nyezina c'ivyononekaye ntikiramenyekana. Nimwe mu nyubakwa igize uburaro bwa Petit Seminaire de Kanyosha muri zone Kanyosha nyene yagurutse ku muhingamo wo kuri w'Imana biturutse kuri iyo mvura nyene. N'amazu bivugwa ko ataramenyekana igitigiri yasambutse muri Kinanira ya mbere gushika mu ya kane, muri Ceceni na Busoro. Petit Seminaire de Mureke muri komine n'intara ya Ngozi yaraye ironkejwe imatera zirenga 120 izihawe n'abapadiri bifatikanije n'abarerewe kuri iryo shure, bakaba bagiye hamwe mu kwibuka Umweranda Joseph. Mu ntara ya Ngozi, komine Kiremba, hariganje ubukene bw'imbaho bigatuma zibonetse zizimba, mu gihe urubaho rw'imetero 2 rwahora rugurwa 1,800 gushika ku 2,000, nayo ubu rugurwa 2,500. Ivyo bigashikirizwa n'abakora umwuga wo kubaza ku masanganzira muri iyo komine. Celestin Basumba yarifadikanije n'abo muri koperative y'ugwaruka y'Iruremba Inyange muri Makamba kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Ntwarante mu gikorwa co kurima itomati. Yabasavye gukura amaboko mu mpuzu, bagakora ibikorwa vyo kwiteza imbere batarindiriye akazi bazohabwa na leta. Mu gitondo co kuri uyu w'Imana, mu ntara ya Makamba, komine Kibago, ikiziga c'umwigeme w'imyaka 28 catowe mu mugazo mu mwonga w'Ijimbi. Bivugwa ko uwo mwigeme yoba yishwe abanje gufatwa ku nguvu. Abari bamuzi bavuga ko yahora akora mu kirabo Ijimbi muri iyo komine nyene. Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano yavuze ko abantu 2 bari mu minwe y'inyamiramabi ku mvo z'amatohoza. Muri bo harimwo umupolisi bivugwa ko ariwe bari birigwanye, kandi hari ibimenyetso vyerekana ko yoba ariwe yamugandaguye. Nkurikiye yongera avuga ko hategekanijwe urubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa mbere.
kuri abo bikekwaho ico caha. Icegeranyo cashizwe ahabona n'abahinga bo mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi cerekana ko amatongo ya leta arenga 180 ariyo yakuwe mu maboko y'abanyagihugu bo muri komine Isare muri Bujumbura Rirare. Ayo matongo akaba afise uburinganire bw'amahegitari arenga 1000. Abarundi baba mu gihugu ca Uganda baratanguje umuryango w'abarundi baba muri ico gihugu diaspora, bongera banatora n'uzorongora uwo muryango ariwe Pierre Sengiyumva. Sengiyumva nyuma yo gutorwa yashikirije ko bizofasha cane abarundi baba muri ico gihugu kuko uwo muryango utaruhari muri ico gihugu. Nayo ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu bwari bwafashije muri ayo matora. Amigdalina noneho ifise akamaro akahe? Cyane cyane igizwe n'ivyunyunyu byinshi bitandukanye, igizwe na fer, icunyunyu c'icuma ku rugero rukomeye cyane, haba na za potassium, za calcium, za phosphore, za zinc, nizo bise acide folique n'ama acide ascorbique. Izo zose tuzisanga mu mubirizi cyane kandi ari nyinshi. Rero mukurikiranye umubirizi wimeza hariho hose nko mu gisagara ndetse no muri iki gihugu cyo mu Burundi n'ahandi henshi ku isi, kuko kirakonsomwa henshi ku isi, baragifata cyane haba muri za Nigeria, cyane cyane muri Afrika kirakunzwe cyane. Niyo mpamvu ni igitegwa ciza gikomeye kandi gishobora kugufasha kikavura ingwara nyinshi zitandukanye tugiye kubabwira. Icambere nuko gifasha ama intestine canke amara gukora neza. Abantu bafata umubirizi bakaza bawunwa, amara yaba amererwa neza, nta kibazo ca constipation cyo kugumirwa bazabagira. Ikindi naco ifasha igitigu gukora neza, ama hepatite haba B na C. Kindi naco ifasha amafyigo gukora neza. Amafyigo ni gihimba ciza kandi gikora cyane, gisohora imyanda mu buryo bukomeye cyane, kandi kirabangamirwa cyane iyo abantu batagifata neza. Ariko kubaza abanyumubirizi ikirabakingira kandi kikabavura amafyigo. Ikindi naco ku bantu bakunda gufata n'ingwara za AVC canke ni accident cardiovasculaire cerebral, bisobanura ko n'abantu bakunda kugwara umutima ugatera cyane cyangwa umutima ugahagarara canke akamugara mu buryo bumwe canke bitewe niyo ngwara ya AVC. Abantu bakunda gufata umubirizi murumva ko ari umuti. Ikindi naco ni thrombose, ni ingwara n'ubundi zifata cyane cyane imitsi itwara amaraso, nutubuye cyangwa udukayo, nutubuye tuza twirema mu mitsi ijana amaraso, bigatuma amaraso adashobora gutembera neza mu ngingo, akakabuye gashobora kubandanya kagakura, gashobora gupfa igiturumbuka mu buryo nk'ubwo bworoshe cyane. Iyo nyumubirizi n'umuti. Ikindi naco ya arteriosclerose, ni ingwara n'ubundi z'umutima. Iyo zurafata umubirizi nta kibazo usubira kugira. Ikindi naco na amaraso akunda kuba amazi, zurafata umubirizi urongerezwa amaraso kandi bikagenda neza, kuko teneur en fer ifise fer nyinshi, iyo nayo igatuma umushobora kugira amaraso menshi. Ikindi naco irinda diabete cyane cyane. Munazi neza ko diabete ni ingwara ibangamiye abantu benshi ku isi, na cyane cyane na hano mu Burundi benshi barayigwara. Ariko uzofata umubirizi nta diabete ishobora kukubangamira, cyane cyane y'igisukari cinshi, kugira isukari nyinshi. Ikindi naco umubirizi uradesintoxika, urakuraho imyanda cyane cyane udukorobi n'uducafu canke imyanda cyane cyane y'uburozi ishobora kubangamira umubiri. Ikindi naco nuko ikomeza abasirikare b'umubiri, ico bise renforce au système immunitaire. Irakomeza abasirikare b'umubiri, abakunda kukinwa bakakunda no kugifungura nk'imboga ntibakunda kugwaragurika, usanga bakomeye. Ari abantu bashobora gukora nibikomeye batagwaragurika, abandi bagwaye bafatwa n'utugripe n'utundi tugwara twari two twose. Iyo ufata umubirizi uba wirinze ingwara mu buryo bukomeye cyane. Ikindi naco irafasha abantu bafise sterilite, abantu bakunda batavyara cyane cyane batavyara haba ku bagabo no ku bagore, ico kibazo bashaka kuza bagikemura banacirinda baze bafata umubirizi. Ikindi naco bifasha akushuma cyane cyane kuvyara neza. Hari gihe abakenyezi bibagora kwibaruka neza, ugasanga ibise vyatevye canke vyansekuza, ico kibazo muze mugikemuza umubirizi. Ikindi naco ni cancer du sein, iravura cancer du sein. Irafasha cyane cyane abakenyezi bagwara amakansere cyane cyane y'amabere, kuko irabangamiye cyane abakenyezi, kuko igira kansere ya kane yica abantu benshi ku isi. Urumva neza kwikomeye. Rero muze mufata umubirizi abakenyezi haba n'abakobwa kugira ngo birinde kuza bagwara iyo kansere. Ikindi naco irafasha cyane agahimba ka prostate, gafasha cyane mwirondoka ku gitsina gabo. Rero muvuze mufata umubirizi abagabo kugira ngo bibagirire. Vyongeye kandi uno mubirizi cyo tutibagira kandi tudusiga tutavuze
navuze nuko ivura ibikomere mu buryo bukomeye cyane. Uragasekura cyangwa ukakamixa ugakanya amazi yako, amazi y'umubirizi, gutyo ukayasiga ku gikomere aho wakomeretse, haba uruguma runini haba rutoyi. Ibyo bituma kisikatriza kikuma neza atani ngorane neza. None murumva neza ko umubirizi ufise akamaro kanini cyane. Ufatwa gute? Ufise wo ufungura wo bifata gute? Inyobwa birashobora kunyobwa ari kinyobwa. Ikindi naco urashobora kugifungura ari imboga. Abashaka kugifata nk'imboga baze bafata amababi, babanze bayinike mu mazi haba amasaha tubwira ku masahane, nyuma yaho bakora agasosi kayo baze bafungura, biraryoshe kandi bigenda neza. Abandi nabo baze bafata bayimixe cyangwa badusekure amababi 3 canke 100 gram kugira ngo baze banwa haba rimwe ku munsi haba 3 mu ndwi, gutyo baba bivuye kandi bikingira indwara nyinshi. Umva ukuri. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru hagezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Murakoze.